Haleluya. Turi maso twese. Ndabira mugenzi wawe kadasinziriye mubwira ati wake up. Akanguke. Amasaha mubiboneka ageze ku masahani, mugabo reka amasaha tuyashire mu ijambo ry'Imana. Haruci yaraba ku isaha. Amasaha tuyashire he? Mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo menya imihezagiro yawe. Haleluya. Iyi ni message yo mu ntango y'umwaka. Tumenye imihezagiro yacu kugira ngo dutangurane inkomezi. Haleluya. Iyo umuntu asiko hari ikintu afise hari ingene agenda. Haleluya. Kubera hari ico afise, natwe hari ico dufise muri Kristo Yesu. Amen. Turaza gukoresha igitabo cyo guharura, turakoresha ibice bibiri, igice ca 23 n'igice ca 24. Rero aya makuru na makuru y'umugabo yitwa Balaki n'umugabo yitwa Balamu. Aho Balaki amaze kubona ubwoko bw'Imana bushitse mu karere atwara mu kiyaya c'Imowabu, yaravuze ati iri hanga rije ni hanga rikomeye. Haleluya. Yesu ashimwe. Aravuga ati rero jewe mu nkomezi sinorigwanya, ariko reka mpamagare uwundi mugabo yitwa Balamu kugira ngo abavume, kugira ngo aba bantu by'ukuri nshobore kubashira hasi no kubatsinda. Ariko tuza gusanga Balamu ntiyigeze avuma nk'uko Balaki abishaka, ahubwo Balamu yarahezagiye. Yesu ashimwe. Turabona avuga imigisha ku bwoko bw'Imana, avuga imihezagiro, kuko vy'ukuri iri hanga ryari hanga ryahezagiwe cyane n'Uhoraho. Mbwira mugenzi wawe ati mbega imigisha y'Uhoraho urayumva? Urayizi? Rero imigisha cyane imihezagiro y'Uhoraho ishobora kuba ari myinshi cyane bivanye n'ingene Imana igenda ikwihishurira, ariko ndagiye kuvuga imwe mu mihezagiro ishika kuri 3 dukwiye kumenya. Haleluya. Amen. Imwe mu mihezagiro numva umenga n'iyindi irashobora kugenda yihekako. Umuhezagiro wa mbere tuza kuvuga ni umuhezagiro wubakiye kuco turi. Haleluya. Kuco turi. Undi muhezagiro nza kuvuga ni umuhezagiro wubakiye ku kubana n'Imana, ushingiye ku bucuti no ku migenderanire yawe n'Imana. Uwundi muhezagiro ugira 3 ni umuhezagiro ufatiye ku kuroranirwa, kugira ikiganza ciza mu bikwerekeye. Amen. Haleluya. Rero turashobora kubanza gusoma igice gitoya ca Bibiliya turabe ingene Balamu yifashe igihe vy'ukuri yari kuri mission yo kuvuma ariko agahezagira. Guharura igice ca 23 turaza guhera ku murongo wa 5 n'umurongo wa 10. Iri jambo imihezagiro ico twumvamo turumva guhezagirwa. Ubundi ijambo guhezagirwa ni ijambo ryumvikanamo kugirirwa neza, canye kugirirwa ibakwe, canye kugirirwa ubuntu. Rero uyu muhezagiro ushobora kuba ku muntu biciye mu majambo ashobora kubwirwa, canye ku bikorwa vyiza ashobora gukorerwa, canye ku byiza ashobora kugirirwa n'Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Rero turabona ingene byari bimeze hano gitabo cyo guharura gice ca 23 kuva ku murongo wa 5 turashika ku murongo wa 10. Murongo wa 5 ngo maze Uhoraho ashira amajambo mu kanwa ka Balamu, aramubara ati subira kuri Balaki uvuge gutya na gutya. Nuko asubira kuri we, asanga gihagaze hambavu ya vya bimazi vyiwe vyaturiwe hamwe n'ababatware bose b'Imowabu.
atangura kuvugishwa ati, Balaki yankuye muri Aramu, umwami w'Imowabu yankuye mu misozi yo mu buseruko, avuga ati, ngwino umvumira ba Yakobo, ngwino wambike ibara, ngwino wambike Abisirayeli ibara. Novuma nte abo Imana itavumye? No kwambika ibara gute ab'Imana itambitse ibara? Tugeze ku murongo wa kangahe? Muri maso. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Murongo w'icenda. Kuko nabonye mpagaze hejuru ku bitandara, nk'abitegereza mpagaze ku misozi. Raba n'ihanga ryibera ukwaryo, ritiharura mu yandi mahanga. Ninde yoshobora guharura umukungugu ari bo ba Yakobo? Canke ngaharure n'icya kane c'Abisirayeli. Icoma nkazokwipfira nk'uko abagororotsi bapfa, iherezo ryanje rikazoba nk'iryabo. Mu gishingo co kuvuma, Balamu arahezagira. Haleluya. Akanwa k'abagororotsi karahezagira nikavuma. Yesu ashimwe. Mu kanwa kawe kaze kavamo umugisha. Zurahezagira. Abakuvuma ubahezagire, abakubwira nabi ubagirire neza. Rero turabona Balamu igihe yatangura kubona ubu bwoko, kuko Balaki ngo yamutwaye ahantu hejuru ngo ahantu ashobora kubabona. Balamu amaze kubabona, ikintu yatanguye kubona imbere y'uko avuga, yatanguye kubona iri hanga ingene rimeze. Yesu ashimwe. Ingene rimeze uko riri, atangura kuvugishwa. Rero aha ku murongo w'icenda ngo, kuko nabonye mpagaze hejuru ku bitandara, nk'abitegereza mpagaze ku misozi, raba n'ihanga ryibera ukwaryo, ritiharura mu yandi mahanga. Shengero, ndazi yuko ndi imbere y'abantu Imana yahezagiye kandi Imana yabagiriye neza. Ariko rero burya ico umuntu yoronka ari ngaha mw'isi no kwitirirwa izina ry'Imana. Amazu arubakwa, ibintu birarondegwa, uburyo burashobora kurondegwa, kandi ni vyiza ko umuntu yubaka ibintu vyinshi akaroranirwa akaba umutunzi. Mugabo ico dukeneye, turakeneye kwitirirwa Imana. Haleluya. Turakeneye kwitirirwa Imana. Nico gituma navuze ngo umuhezagiro wa mbere dukwiye kumenya ni umuhezagiro wubakiye kuco uri. Yesu ashimwe. Kuko ubundi Imana ikuravye ikinezera sivyo wubatse. Haleluya. Bibiliya iratwereka Yesu aje, nitubona Yesu ahiga ahantu yo kubaka inzu ikomeye. Nitubona Yesu ahiga ahantu yo kubaka ikirimba nk'umwami. Oya, cyo gituma Imana ikinezera nico uri. Haleluya. Nicuri. Icuri niwo muhezagiro wa mbere ukeneye ukigendagenda ngaha mw'isi. Nico gituma Petero yabwiye ishengero, mu cece ca mbere Petero yandikiye ishengero igice ca kabiri umurongo wa 10, arababwira ati ngo kera nta bantu mwarimo, n'abantu mwarimo, ngari kubungo muri ubwoko bw'Imana, ubwoko bwatoranijwe, ubwoko bw'abami n'abaherezi. Rero mwene data wiyumvire kuco uri uyu munsi. Haleluya. Ntukikubite kugikiriza kubera ivyo waronse. Imana yaguhezagiye kubw'urukundo rwayo. Mugabe ikinezera Imana cotuma nawe unezererwa ukikubita kugikiriza, n'igihe woba wibutse ko witirirwa izina ry'Imana. Haleluya. Balamu abona irihanga aravuga ati, n'ihanga ryibera ukwaryo nyene, n'ihanga ritiharura mu yandi mahanga. Mu yandi majambo, n'ihanga ryatoranijwe. Haleluya. Uragatoranywa n'Imana. Haleluya. Uragatoranywa n'Imana. Shengeri y'Imana itadutoranya sinzi iyo tuba tugereye uyu munsi.
ariko Imana umuririmbyi yavuze ngo yadusanze twigaragura adukurayo. Bugiye Imana igutoranije amateka yawe abahindutse. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero Imana yadusanze mu byaha iradutoranya. Imana idusanga mu kaboregwa iradutoranya. Imana idusanga muri bimwe twarimo iradutoranya. Uyu munsi turi ico turi kubera Imana yadutoranije. Haleluya. Agaciro dufise nuko twitirirwa Imana. Si ivyo twaronse, ikizotuma twishima si ivyo twiteguye kuronka, ariko ikizotuma tugenda by'ukuri tuba abantu biteka nuko tuzogenda twishimira Imana yadutoranije. Kumenga ni muryohewe, kumenga ni muryohewe. Bene data, ibintu nibihera, kirato ciza kirahera, muduga mwiza uragongwa, inzu irahera, nta kintu twazanye, nta kintu tuzotwara. Haleluya. Umunezero w'abana b'Imana no gutoranywa n'Imana. Haleluya. Bene data, naco twaronse mw'iyi si ngo kitunezere, ariko igihe twahura n'umwami Yesu akaturopora akadushira ku ruhande, twagize ubuzima bufise intumbero. Rero Balamu abona irihanga, abona n'ihanga ryibera ukwa ryonyene ritiharura mu yandi mahanga. Kubera ko ritiharura mu yandi mahanga, ubwoko bw'Imana bari bizi, bagendera ku cyo Imana ivuga. Burya kwitirirwa Imana nivyo bishobora gutuma uba mu mugisha w'Imana. Kwitirirwa Imana nivyo bishobora gutuma ivy'Imana yagenye nk'imihezagiro ubihagararamwo. Haleluya. Cyo gituma Paulo abwira Abaroma mu cete ca 5:1 ngo Kristo ngo yadushikanishije ukwizera mu buntu duhagazemwo. Haleluya. Rero unezerwe ko uhagaze mu buntu bw'Imana. Rero iri hanga ntiryibona mu yandi mahanga, ntiryibona mu bwinshi, ryibereye ukwa ryonyene ko rifise ico Imana irivugako. Ufise ico Imana ikuvugako. Nico gituma umunsi tudakwiye kwivanga ko dufise ico Imana ituvugako. Haleluya. Hari itegeko riri ku buzima bwacu. Kera twari munsi y'itegeko ry'icaha n'iry'urupfu. Nico gituma Petero avuga ati nta bantu mwarimo, ariko uyu munsi turi munsi y'itegeko rya mpwemu n'iry'ubuzima. Dukomere Imana amashi. Haleluya. Amen. Rero umuhezagiro wa mbere w'ukuri ni umuhezagiro ufatanye cyane wubakiye ku curi. Yesu nashimye. Wubakiye ku curi. Amen. Rero Imana yahezagiye umugabo yitwa Aburahamu, iramuhezagira cyane, iramubwira ati uzoguhezagira nzomuhezagira, uzokuvuma nzomuvuma. Haleluya. Naguhamagaye kugira ngo izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'imiryango yose yo mu isi izogira umugisha ku bwawe. Yesu ashimwe. Aho ni mu Itanguriro, muraza murandika Itanguriro igice ca 12 gushika ku 3. Haleluya. Yesu ashimwe. Ariko rero mu cete ca 4 c'Abaroma, haleluya, hepfo ku 24 na 25, ivy'umugisha wa Aburahamu Bibiri ivuga ngo ntivyandikiwe we wenyene, ngo namwe mwizeye ngo umugisha wa Aburahamu na Isaka ni gwanyu. Haleluya. Bene data, kubw'ukwizera hari imihezagiro, ya mihezagiro ya Aburahamu na Isaka na Yakobo uyu munsi ni gwawe. Haleluya. Izina ryawe Imana yarigize rurangiranwa nimba warizeye Yesu. Haleluya. Yarigize rurangiranwa. Uvuga ngo bishoboka gute? Bene data, kera nta jambo twari dufise, sivyo? Ariko reka nivugire, ngira mwebwe mwamye muri abatagatifu, ariko jewe byarangoye vraiment, ndaba mu vyaha n'uwumbonye akavuga ati uyu muntu muvyeyi yamuvyaye yarahomvye. Haleluya.
ariko ndashimana ko Yesu yungutse amaze kumbona akavuga ati urabaye icaremwe gishasha. Haleluya. Arambwira ati umugisha wa Aburahamu, Isaka na Yakobo ni gwawe kuko wimatanije n'umwami Yesu. Haleluya. Rero Imana yasezeranye ko umugisha wa Aburahamu na Isaka na Yakobo ari gwawe kuko yagutoranije. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Kubera ko izina ryawe rishobora kuba rurangiranwa, ubundi abari bakuzi uyu munsi barashaka kukubona bagatangara bakavuga ati niwe siwe. Igihe Yesu ahumura amaso y'impumyi baramuharirira ko, ariko by'ukuri naho bamwe bavuga ngo siwe yari we. Haleluya. Imana iguhinduriye amateka, izina ryawe riravugwa. Yesu ashimwe. Imana igukuye mu busambanyi kagukura mu kabaregwe, izina ryawe nirisura kuba ryarindi. Imana yaduhaye izina risha. Haleluya. Rero umuhezagiro wa mbere dukwiye kwirukira n'umuhezagiro uhagaze kuco Imana itwita ingene tumeze muri Kristo Yesu. Haleluya. Aho ducika umugisha w'amahanga. Yesu ashimwe. Murazi ko kera gutwenga byari bigoye? Ngiranije gusa ntatwenga, byari bigoye. Ariko uyu munsi uratwenga ukanezerwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Tubi umugisha w'amahanga beneda, sivyo? Tubi umugisha w'amahanga gute? Turemeshe abandi. Haleluya. Abatubona batubonemo ivyizigiro bizima. Haleluya. Rero cyari cyambere turabona Balamu avuga ngo ubu bwoko ni hanga by'ukuri ryisa, rirukwaryo niryibona mu yandi mahanga kuko rifatanye n'imihezagiro, rifatanye n'amasezerano, rifatanye n'ivy'Imana yavuze. Rero uyu mwaka uri kuratangura ashobora kuvuga ati umwaka weze byaranse, n'uwahera byaranse, imyaka ibaye myinshi. Oya, hindura imvugo. Hindura imvugo yawe. Uvuga ati ubuzima bwanje buri mu biganza vy'Imana. Haleluya. Uvuga ati burya uyu mwaka utanguye ujana ahantu ndiko ndaja kuko wimatanije na Kristo, uri hanga ry'Imana, uri ubwoko bw'Imana kandi ufatanye n'imihezagiro. Amen. Rero umuhezagiro wa mbere w'ukuri ni umuhezagiro wubakiye kuco uri mu Mana. Haleluya. Ikigira kabiri, turabona rero Balaka amaze kumva Balamu ari guhezagira gusa. Aha ku murongo wa 11 tabo cyo guharura 23 murongo wa 11, Balaka aravuga ati, abaza Balamu ati unkoreye iki? Nakuzaniye kuvuma abansi none urabahezagiye. Ubandanije turabona amubwira ati tugende rero ahantu tubabona neza kugira ngo ushobore kubavuma ubabona neza, sivyo? Rero aha duca dusimbira hepfo aha mu gitabo cyo guharura 23, Balamu ageze ahantu hameze neza. Guharura 23 murongo wa 16 ngo nuko Uhoraho arazahura na Balamu, ashira amajambo mu kanwa kiwe, aramubara ati subira kuri Balaki uvuge gutya na gutya. Nuko asubira kuri we, asanga agihagaze hambavu ya bya bimazi vyiwe bituriwe ari kumwe na ba batware b'i Mowabu. Balaki aramubaza ati Uhoraho yavuze iki? Atangura kuvugishwa ati haguruka Balaki wumve, tega ugutwi ewe mwene Sipori, erega Imana si umuntu ngo ibeshe. Balaki araziko Balamu agira avume, mugabo reka banza muhanurire amubwire neza ingene iri hanga atari hanga ryo kuvumwa. Imana si umuntu ngo ibeshe, si umwana w'umuntu ngo yisubireko. Ivyo yavuze mbega nizobikora, ivyo yashinze nizobishitsa. Raba nabariwe kubahezagira, nawe yarabahezagiye, nanje sishobora kubihindura.
nta bigabitanyi ibonye mu ya Yakobo, nta bukozi bw'ikibi ibonye mu Bisirayeli. Uhoraho Imana yabo ari kumwe nabo. Shengero, uvyemera utavyemera, wewe suzuma kuri muri Yesu. Ariko nimba uri muri Yesu, mambo sawa sawa. Haleluya. Ntiwavuzwe ko n'abapfumu, ntiwavuzwe ko n'abarozi, Imana yakuvuze ko. Yesu ashimwe. Benshi tugwaje umutima n'ivyo twumvise papa avuga, n'ivyo twumvise mama avuga, n'ivyo twumvise senga avuga, n'ivyo twumvise nyokuru avuga. Haleluya. Ariko mbega Imana ivuga iki? Imana si umuntu wibeshe. Ivyo yavuze izobikora. Haleluya. Ngo nta caha ibona mwaba bantu, nta kibona mwaba bantu, ahubwo Imana iri kumwe nabo. Imihezagiro ubwoko bw'Imana, Imana iri kumwe nabo. Rero umugisha ukomeye ukwiye kumenya iruhande y'icuri, uwundi mugisha ukwiye guharanira, uwundi muhezagiro, n'umuhezagiro wo kubana n'Imana, kuba mu bucuti n'Imana, kuba mu migenderanire mu bucuti, kubana n'Imana. Haleluya. Ngo Imana si umuntu ngo ibeshe. Ni vyiza mufise imigenderanire n'abantu benshi, ariko imigenderanire y'abantu rimwe na rimwe usanga itari mu buzima bukwiye. Ariko imigenderanire yacu n'Imana ni imigenderanire y'ubuzima bukwiye, y'ubuzima bukwiye. Yesu ashimwe. Iyo abantu twabandikiye ama message tukabona ko bayasomye nibishure, duca tugira gute? Urababara ukavuga ati uyu muntu yigira igiki? Umuntu araratanye ishuye yasomye message. Hari n'igihe ivyo wamwemereye ubihindura, programme mwari mufitaniye ukayihindura. Imigenderanire y'abantu n'abandi ipfa ubusa, ipfa kanya gato. Ariko Imana, haleluya, Imana ntiyigirisha. Haleluya. Nihindagurika. Uko yari iri kera n'uyu munsi nikiri, kandi izokwamira ya yindi. Rero hari umugisha wubakiye ku migenderanire myiza n'Imana. Kubera iki? Shengero, Imana n'umwizigirwa. Dawidi aravuga ngo naho data na mama bona, Imana yonyitorera. Kuko arazi yuko naho byocamo bikamugora, Imana ni umwizigirwa. Naho byocamo bikamunanira Dawidi, abantu bakamuheba, arazi ko Imana ari umwizigirwa. Yayibonye nk'Imana idahindurwa n'utuntu duto, nihindurwa n'ivyo yabonye n'ivyo yumvise. N'Imana iguma kuco yavuze. Haleluya. Ico gituma Paulo abwira Abaroma ngo mbega icaha dutandukanya n'Imana n'igiki? Ubundi wizeye ico mutandukanya na Yesu ni igihe yohindura. Nari narizeye Yesu, ubu nkurikiye nde? Karori, Dagoni. Imana irahindura. Mugabo nk'ubu nihenze gatoya vesa ugasanga namushavuje, Imana nticihiba ivyo yamvuzeko. Ahubwo impamagara kuri abati vesa we wamushavuje, haguruka ugenda utunganye nawe. Ariko Imana si Imana igenda ihindagurika mu vyo yavuze. N'umwizigirwa. Nukuvuga ngo imigenderanire y'Imana nawe ni imigenderanire y'ubuzima, kuko iri mu bwizigirwa. Haleluya. Ni Imana itabesha, ivyo yavuze izobikora. Haleluya. Mwene data, nutega ubwoba n'ivyo uri kurabona. Jiga imigenderanire, ukomeze imigenderanire yawe n'Imana. Ni Imana yo kwizegwa, n'umwizigirwa. Kumenga ntimwabonye ubwizigirwa bw'Imana. Imana n'umwizigirwa koko. Si umuntu ngo ibeshe. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero Imihezagiro ubwoko avuga ati Imana iri kumwe nabo. Rero unezeregwe kubana n'Imana, kuko Imana n'umwizigirwa.
Haleluya. Niri irresponsable si Imana igera kuco yateguye kugukorera ngo biyinanire kugikora cyane ngo yirengagize. Nico gituma uwundi mwanditsi wa Zaburi yavuze ngo Imana mu kukuzigama ngo nihunyiza nisinzira ng'inzitiro zawe izihoza kw'amaso ngo naho wotemba nuzoshika hasi rwose. Dawidi avuga ati ngo n'umumwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya kuko iyo Mana iri kumwe nanje. Shengero, ntuboregwa injya, boregwa Imana. Ntuboregwe ibihe, ntuboregwe crise. Amafaranga aheze mu mufuko, bona Imana. Haleluya. Umufuko w'umuceri uheze hajya wari uteretse, reka kuca uzana ibindi, raba Imana mw'uwo mufuko. Haleluya. Bona Imana. Mbwira mugenzi wawe ati tubona Imana, tubona Imana. Dawidi n'umuntu yabona Imana. Amasaha 28 ku masaha 28 ushobora kubona Imana. Byanse ushobora kubona Imana. Haleluya. Bene data, ntituzigirisha tuvuge ngo turahana ibintu byose binyerera. Mugabe ikizodukomeza nukugenda tubona Imana. Yesu ashimwe. Shaka kumbwira ngo none ngo twoyibona gute? Tuzohurira ngaho inyuma muri supermarché tugurira umukate. Oya. None hari igihe winjirayo n'umuntu ugasanga akoze mu mufuko baraguhaye imikate. Bona Imana. Tubona Imana. Haleluya. Nganegurira ameza mu maso y'abansi banje. Haleluya. Ngandagira mu canya c'ubwatsi butotahaye. Amen. Bene data, Imana ni nziza, Imana iraryoshe. Twakurikiye Imana twanka, dukurikira Imana tutazi ivyari byo mugabo ntitwihenze. Rero ubucuti bw'umuntu n'Imana ntibutetereza, ntibukoze isoni. Haleluya. Kukizwa, kuba mu Mana, kugira ubucuti n'Imana si ugucupira, si ugupotera. Niho turi maso, turiho, nitwacupiye, nitwapoteye. Uzi ingene twanka bakizwa kera. Umukizwa iyo umuravye ubona ivy'isi, umenga ari mw'izone yiwe wenyene. Umenga wewe ari mu yindi si. Umenga ntabibona mugabo arabibona sha. Rero tukabanka kubera umenga ntibabibona. Twe dukeneye abantu bakanura amaso maremare. Mugabo mwene data n'uw'igiciro mu nyonga z'Imana. Haleluya. Bakakubwira ngo kizwa ugaca wimvira ngo uzoca wambara ipantaro zigera hariya. Oya. Mugakiza hararyoshe. Haleluya. Kandi abakizwa wabanka wabemera, Imana yaguhamagaye kunabi kuneza urakizwa. Burya ntuzuvuge ngo ni kinani ngo yaratunaniye. Oya ntiyabananiye. Reka banza burudike. Ntararuha. Burya umuntu yarusha araza. Abakananira abagabo, yarananiye se, yarananiye mama wiwe, yarananiye abashinga ntahe. Imana ntunanira Imana. Irakuzana tu. Yaratuzanye kandi uje uza wese. Kandi yakuzanye nusubira inyuma. Ikwinjije, burya usubira inyuma ntiba yarakwinjije. Yakwinjije. None ko ikuzana yaraguhomberanije. Imana iraguhomberanya pe. None ije yaguhomberanije usubira inyuma. Kandi guhomberanya yakuzana ikacikuruhura ugaca uhema. Wosubira ahantu udahema watanguye guhema. Mumpera Imana amashi. Haleluya. Amen, amen. Rero umwanya uraheze, ariko umenye imihezagiro yawe. Nturizwe n'ubusa. Reka abana barire mugabo wewe umenye ati Imana iriho. Kandi ntiyambeshe. Si umuntu ngo ibeshe. Haleluya. Yamaye izina hari ico yangize. Sinkiri wa wundi bihendako. Ikindi ndi mu migenderanire nayo.
turabona rero Balamu avuye aha ajya guhezagira ku turu ya gatatu mu gishingo cyo kuvuma. Haleluya, amen. Reka twihute turangirize hajya nyene ku murongo wa 24. Rero ku murongo wa 24 Balamu Baraka abonye ko Balamu ari guhezagira gusa ngamutwara ahantu rero ngababona neza kugira ngo abavume. Mugabo turabona ko n'umundi yarahezagiye ku murongo wa 5 guhari igice cya 24 ku murongo wa 5 ngo ati ewe kuna mahema yanyu ari meza yemwe ba Yakobo, ukuna imihana yanyu ari myiza yemwe Bisirayeli, imeze nk'utubande two mu myongo ishika kure, nk'imirima iri hafi y'uruzi, nk'imizabibu itewe n'Uhoraho, n'ibiti by'amasederi bimeze iruhande y'amazi. Shengero muraza kubandanya musoma, ariko umuhezagiro nagomba guhereza ko n'umuhezagiro wubakiye kugira ikiganza ciza. Kugira ikiganza ciza, kugira amahirwe, kuroranirwa. Haleluya, Yesu ashimwe. Ivyo wahora ufata vyarameneka ariko ntibizosubire kumeneka. Haleluya. Kubera iki? Kuko hari umuhezagiro ufatanye no kuroranirwa, kugira ikiganza ciza, kugira umugisha mu murima, mu gisagara, mu rudandazwa rwawe, mu bikorwa by'amaboko yawe. Ariko gusa bakizwa ntidukunda gukora. Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Imana yiteguye kuduhezagira, yiteguye guhezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Haleluya, Yesu ashimwe. Rero turabona Balamu ahezagira mu gishingo cyo kuvuma. Haleluya, tugire bon départ. Arsene yavuze ati bon voyage muri 2023. Haleluya, 2023 ntitugende nk'abadafise, tugende nk'abafise. Burya Imana inezererwa umuntu abona icyo afise. Ko Imana ivuga ati none ntacyo ufise, uvuga ati hari icyo mfise. Ufise umugisha, ufise izina ry'Imana, ufise izina risha, uri kumwe n'Imana, ufise imihezagiro. Haleluya, kandi Imana yiteguye kuguha kwagukirwa. Balamu ariko ararabira ihanga aho ryubatse, yabona ari imihana itagase. Uyu mwaka utagate. Yesu ashimwe. Mu mpwemu yawe ureke haba umunezero wuzuye. Haleluya, Yesu ashimwe. Ariko araraba ikiyaya aba bantu barimo, yabona iri hanga ritagira aho riherera. Uyu mwaka Imana ikwagurire urubibe mu izina rya Yesu, ikwagurire. Haleluya. Ibona aho bari, ibabona nk'imirima iteye ahantu hari amazi. Yesu ashimwe. Ivyapfuye bigira ubuzima. Haleluya. Ivyahombye vyunguke, ivyariwe n'inzige bigaruke mu izina rya Yesu. Ugira amahirwe, ugira umugisha, uroranirwe. Dukomere Imana amashi. Haleluya. Turashaka kuvyaguruka tukaduza ibiganza vyacu. Imana igira neza bene data. Haleluya. Menya imihezagiro yawe, muhezagiro wubakiye ku curi. Haleluya. Kwitirirwa izina ry'Imana, kuba umwe mu ihanga ry'Imana. Haleluya. Muhezagiro wubakiye ku bucuti, ku migenderanire n'Imana, Imana y'ukwizigirwa. Muhezagiro wubakiye kugira ikiganza ciza mu byo uri kurakora, kuroranirwa. Reka uduze ibiganza vyawe ushimira Imana. Haleluya. Uyu mwaka utangurana amashime. Twifuza kuba ihuriro ry'imiryango ihimbaza Imana. Dutanguye kino gice twibuka yuko twamagariwe kuba imiryango ihimbaza Imana. Mbega urashaka guhimbaza Imana? Birashoboka.
tangura ubwire Imana ati Imana ndagushima, ndagushima Mana, umugambi wawe ni mwiza ku buzima bwanje. Hari ibyo wavuze ko ngo ntaco indagu zogira abayakobo, ngo ntaco ubupfumu bwogira abayakobo. Ntutinye abapfumu ibyo bavuze, abarozi ibyo bavuze, abantu ibyo bavuze, nta bubasha bigufise ko. Icyo ububasha ni icyo Imana yavuze. Icyo Imana yavuze ni umuhezagiro hejuru y'ubuzima bwawe. Icyo Imana yavuze ni umuhezagiro yako yaguhezagiye. Nta muvumo wohagarara ku buzima bwawe, nta cyago kizokugwako, byose bizokoraniriza hamwe kukugirira neza. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Haleluya, haleluya, amashyi menshi, haleluya.